ubwa mbere nagira mbanze nkeze ba buramatari bashasha ndabakeze kubona igihugu carabizigiye muganongera ndamenyesha yuko aya mabanga atari amabanga yoroshe muri iki gihugu cacu hahora umenga abantu no kuronka ibiti muganaganda abwire ko atari kuronka ibiti ubu nukwikorera umutwaro w'abene gihugu. Igihugu bucarinje muri demokrasi, abene gihugu barafise uburenganzira nabo bwo kuvuga akabakiye ndetse no gushengeza ababakorera nabi. Ntihagire rero uzokwiyumvira ngo yararose ngo ibiti kumwe byahora bigenda ngo yarose icicaro, mumenye yuko mwarose umutwaro kandi utoroshe gutwara, kuko mu buramatari niwe aserukira umukuru w'igihugu mu ntara, akongera akaba ari we ajejwe n'ibikorwa mu ntara biraba iterambere. Mukomere kandi turabaremesheje, twese turi kumwe tuzoguma dufashanya. Nagomba kandi mfata akanya ndabashimire kuko muri rusangi tugize inama mbona yuko igihugu gitekanye, nongera kandi ndabashimira kungene mwakiriye urumuri rw'amahoro kandi mugakorana ibikorwa neza n'intwara rumuri. Ivyo byose nivyerekana yuko igihugu kiriko kiraja mu yindi ntumbero. Ibikorwa rero tuzakora navuga yuko atari byinshi cyane no munsi, kubera dushaka yuko intara yose tumenya ingene yifashe muri rusange. Cyane cyane ni muri bijya bikorwa igihugu kijejwe gukorera bene gihugu, harimwo umutekano, kubona ko abene gihugu bakingiwe, ni ubutungane. Mbega iyo habaye amatati abene gihugu koko bararonka ababatunganiriza. Hanyuma ikindi yicaye kurikira ni ubuzima bw'abene gihugu, kuko navyo nyene turabijejwe. Mbega abene gihugu bamerewe gute mu buzima bwabo, agahaze n'akahe kugira ngo turonke natwe ico tuzoca dukorerako.